Abarundi bose bari mu mahanga ko bafatira ko akarorero kugira ngo bahereye aho bataye uruzogi nabo nyene bazoharangurire ibikorwa nk'ibi canke binarenga kugira ngo bafashe mu guteza imbere igihugu cyabibarutse kanatsinda kibamariye akamaro kanini. Iyo bari hariya hanze ndazi yuko naho bokwirengagiza ko abarundi abanyamahanga bobo baguma babita abarundi. Nico gituma rero iryo zina ni ryabo ntiborivirirako niryo ribatunze. Areka rero jewe gukenguruka nakengurukiye mwebwe ariko reka nkengurukiye n'aba bene igihugu bari hano baje kudufata mu mugongo muri bino birori byo gushikiriza iri shuri kanatsinda ryari igiwanyu. Araho naciye kare mu gatondo ngenda ndabivuze nariko ndakira naho nyene amashuri bari bashikirije vyari birasi bitandatu bashikirije ubushikiranganje bashikirije leta ariko nasanze aho hantu dutamba twirorera. Rero kubona muri kumwe natwe biraduhimbara cyane gose kanatsinda nimwe mwagabanye sitwe twagabanye nimwe mwagabanye nimwe hamashi mwagabanye. Impanuro yabahaye sinoyigarukako ariko ivyo yavuze kwari ukuri. Burya mwibuke musubiye inyuma amashuri menshi yarubatswe mu gihugu ndazi ko no muri no commune yubatswe n'amaboko yanyu n'ibikoresho mwebwe nyene murondeye mwashiyemo umuntu rero nko mu Birigi canke umudagi ntumbaze ngo inota arafise ariko kumbure iyo mwamufasha ntiyari kubaka ibirasi 9 gusa hari naho mwari gusanga aciye yubaka 12 ariko twari dukeneye kugira ngo ishure shingiro n'ishure ry'inyuma y'ishure shingiro byose biboneke. Murumva ko namwe mwarihombeje ejo ngira ngo kumbe ntaba bateye ako kamo ariko ejo mukabona hari uzanye iterambere mwibuke ko n'amaboko yanyu arakenewe. Umwe wese icobora agiterere kugira ngo iterambere riboneke. Ni naho mbere muzoguma mwibuka yuko ivyo bintu ari ivy'iwanyu. Ndafise amakenga ko ejo izi nyubako mutazozibungabunga neza kuko nta muruho mwayumvise ko ariko biherere mu makenga ntibizoje mu ngiro. Ndabasabe ko rero mpereye kuri komite y'abavyeyi n'abigisha n'abanyeshuri ubwabo izi nyubako muzibungabunge ikiyo ntimugitera amabuye gwaruka. Hamwe twumvise ko hakenewe guterwa ubwatsi kugira ngo isi ntizimandagare. Nimuzosaba amahera muyobozi urabibumvisha ubasabe ibikorwa mugabo ntibazo bavuge ngo uriko ngo wakoresha abana niki urabizi nyene abantu bakunda kuvuga uzobasabe ibikorwa kugira ngo ibikorwa bisigaye bashobora gukora babikore. Akarona ko ndatanga no gutera ubwatsi aho mushobora kuronka mu butera kuko nabonye ko nikibanza atari kinini cyane gose ariko mwumve ko hari ikintu mwashizemwo muterere hino shuri hanyuma ejo hashobora kugira ibuye ritirigana urabikorako abo nyene azosura guhamagara patiriyani urabikorako ako batashoye kurangura ubu nabo bumve yuko bagaterera nikazi byo cyane gose none hakazo basaba ni kugira ngo mubone yuko ibintu byanyu bigumye bihagaze neza bigumye bisayangana nkuko bayibahaye bisayangana. Tuzoze mu minsi zokurikira dusanga kaya karangi karirabuye aho ndiko ndavuga abanyeshuri muva mugwa hasi mugenda mwihanaguza oyaye arehege nahabonye utuzu twa sugumwe dusharije tumeze neza. Mwibuke yuko mutadufashe neza tuzobatera ingwara. Mudufate neza mutugirire isuku kugira ngo tuzobagirire akamaro mu magara yanyu. Ariko rero izi nyubako zozo nizije kubafasha kugira ngo mutere imbere mu bumenyi. Mwumvise ko iri shuri
ari irya mbere muri no komine, nanavuze ko rishobora kuba ari irya mbere muri komine nyinshi zumaze kugenderamwo. Ico tubasavye gwaruka, mwahora kumbure mwiga amwe inyuma ya saa sita, bandi mu gatondo. Ndibaza yuko ibi birasi bizobatuma mwese muyiga muhera mu gatondo, n'umwanya wo kubigisha ukwiye ukaboneka. Ni ukuvuga yuko muzoba ba mbere, sivyo gagwaruka? Iri shure ko ari irya mbere mu nyubako, rizere bijya mbere no mu manota mu kibazo c'icenda mwakuza n'indi yose izokurikira. Iri shure turigomba ko riba irya mbere mu kumenyesha, kuko ni irya mbere mu nyubako. Ariko ubu rero haje ko akabirya nukuba aba mbere mwikomine, mu ntara no mu gihugu. Ni sawa, ntibyashoboka kuvyemera no kuvuga yuko mugiye kugira umwete, nta numwe azosamara bariko baramwigisha, niho uwo mwimbu tubarondera ko muzowuronka. Mwongere rero inyuma y'ukurikirana ivyigwa neza, abigisha bazobibafashamwo. Nagira ndabasabe namba bishoboka abigisha, abarezi, ko mwahora mukora inyuma ya saa sita bamwe, abandi imbere ya saa sita. Ubwo ntivyoshoboka ko mwongerako n'agasana kamwe canke tubiri, muhereye saa 2 canke isaha imwe n'inusu yo mu gatondo mukabandanya saa 8. Nimwumva ko gwagwaruka mwoba muriko muraruteza imbere. Iyo tuko turavuga yuko umwe wese abwirizwa kugira ico akoze, arabo twasaba amaboko. Patiri yarakoze byose, arazana amahera arubaka, aragira gute, yagize ico akoze hano. Bigisha na mwebwe muri hano kumbure muri imvukira canke naho mutari imvukira murahaba, muragira ico mukoze na mwebwe kugira murushirizeho ico mutanze kuri iri shuri. Mu gihe urugwaruka ejo ruzore bugwa mbere rugira ubumenyi busumba ubwo gwahorana. Nta gahato karimwo,